Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Nimuhora n'umukama. Bavukanye umuryango w'Imana ndabahaye bwakeye mwese. Uw'Imana mwiza. Ni Dominika ya gatandatu ya Pasika. Ikakanyamuneza kizuka y'umukama kaguma kadusaga. Ko dutera twegereza guhimbaza amabanga y'inyura mw'ijuru y'umukama, niho ibisomwa bituganisha ku kuzirikana amajambo ya Yezu ariko arasezera abatumwa biwe. No musati ico bategetse nuko mwokundana. Kuri hose urukundo rwacu rutimba, kuri hose tugira abandi ibikoresho, kuri hose amabwiriza y'umukama tutayerekwa, duce bugufi dusaba ikigongwe tubone guhereza ino mwuka rifise umutima ugororotse. Ndirega ku Mana mushobora byose. Imana mushobora byose bitugirira ikigongo, maze ntiyamara gutegura ibicumuro byacu iduha ubuzima budahera.
dusabe. Mana mushobora byose n'uduhe guhimbaza n'umutima wacu wose iyi minsi y'agahimbare ushemeza umukama yazungutse, maze ibyo twibutsa umuzirikanyi wacu tubyerekane mu bikorwa byacu. Tubigusabishije Yezu Kristo umwana wawe n'umukama wacu, we Mana musangi ubuzima n'ingoma hamwe na mutima mweranda no mu myaka yose. Ibyo dusoma mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa. Petero bashike i Sezariya kwa Korneliyo. Korneliyo ashaza kumusanganira, arapfukama amukurira ubwatsi. Petero aramuhagurutsa ati va hasi ndi umuntu nkawe. Araheza Petero abarira abari aho ati ni iby'ukuri ubu nategereye ko Imana itagira munsi mu bihugu byose ishima uwuyubaha kandi agakora ibitunganye. Petero akiri karavuga, mutima mweranda yururukira ku bariko baramwumviriza. Abemeye bo mu Bayahudi bari baherekeje Petero barajorerwa mu kubona umutima mweranda yururukira ku bapagani, kuko bo bumva bavuga indimi batahora bazi kandi bakaninahaza Imana. Petero asubira kuvuga ati, hari uwokwanga kubatiza abo bantu barose nkatwe umutima mweranda? Aca ategeka kubabatiza ku izina rya Yesu Kristo. Baraheza bamusaba ngo bamarane iminsi. Iri ni ijambo ry'Imana. Umukama yaramenyesheje intara z'abapagani urukiza rwiwe. Byinira umukama akabyino gashasha, kuko yagize ibyiza by'agatangaza. Urukiza turukesha we ruva ku kuryo kwiwe kweranda. Umukama yaramenyesheje intara z'abapagani yuko ari wakiza kandi yuko ari we ntungane. Yaributse ingene yakunze n'ingene atazohemukira umuryango w'Isirayeli. Umukama yaramenyesheje intara z'abapagani urukiza rwiwe. Bakavantara bose bariboneye ingene Imana yacu ikiza. Wasi iyo ukagera, komera amashu Mukama, samiriza akanyamuneza. Ibyo dusoma mu ibaruwa rya mbere ry'umutumwa Yohani. Bakunzi banje, nimukundane kuko urukundo ruva ku Mana, kandi uwukundana wese yabyawe n'Imana kandi arazi Imana. Udakundana ntiyamenya Imana, kuko Imana ari rukundo. Ngiki icyatumenyesheje urukundo rw'Imana muri twebwe, nuko Imana yarungitse umwana wayo w'ikinege ku isi kugira ngo tube bazima kubwiwe. Ngiki ikigira urukundo, nuko atari twebwe twakunze Imana, ariko nuko ariyo yadukunze akarungika umwana wayo ku isi kuba iciru c'ibicumuro byacu. Iri ijambo ry'Imana.
nimuhorane umukama. Ivyo dusoma mu njengerano yanditse Yohani. Mu gihe yari kuva kuri iyi si ngo asubire kwa se wiwe, Yesu yabariye abigishwa biwe ati, uko data yankunze niko nanje nyene nabakunze, nimugume mu rukundo rwanje. Nimwazigama amabwirizwa yanje muzoguma mu rukundo rwanje, nk'uko nanje nyene nazigamye amabwirizwa ya data nkaguma mu rukundo rwiwe. Ndababwiye ivyo kugira ngo akanyamuneza kanje kabe muri mwebwe bwite, maze akanyamuneza kanyu kuzure. Ngira ibwirizwa ryanje, nimukundane nk'uko nabakunze. Ntawe ushobora kurusha urukundo uwiguza abagenzi biwe. Muzo abagenzi banje mukoze ico bategetse. Sinkibisaba suku kuko umusuka atamenya ico shebuja akora. Nabisa abagenzi banje kuko ivyo nabwiwe na data byose nabibamenyesheje. Simwantoye jamara nabatoye, nabashinze kugenda mu mwami icamwa, kandi icamwa gihoraho, kugira ngo data bahe ico muzosaba cose kw'izina ryanje. Ico bategetse nuko mukundana. Ndirimbira umukama izaburi, ko yakoze ibitangaza, muririmbire wasi yose. Dushemeze ijambo ry'Imana. Ico bategetse nuko mukundana. Bavukanye ndasubiriye guhabwa keke. N'umunsi w'Imana ugira gatandatu wa Pasika, aho tucigina twiyumvura akanyamuneza ka Kristu. Pasika yacu yazutse, akaba ari muzima imyaka yose. Urukundo adufitiye rwatumye twitangira ngo tugire ubuzima. Akunda abantu bose, ntagira nkunzi, yifuza kandi ashaka ko natwe dukundana nk'uko yadukunze. Muri iki gisoma ca mbere twumvise ingene Koroneliyo yakiriye ukwemera abo wa mbere mu bapagani yakiriwe muri Ekleziya y'Imana, ariko kandi n'abandi bapagani baraheza barakirwa, bararonka umutima mweranda, barabatizwa, ikimenyetso kizima c'uko Ekleziya yugururiwe bose kandi atavya nkunzi birimwo, nk'uko Petero yahavuye abishingira inahi. Abo nibo bakunda kuvuga ngo ikijama cica akazi, kiretse yuko umengo gitera ciganze. Petero ashitse i Sezariya kwa Koroneliyo aje kumusanganira, akubita ibifukamiro hasi. Tubanze duhagarara hagatoyi. Mwebwe abantu baje kwaramutsa mubakira gute? Murabasanganira cyangwa usanga nyine umujinya wabishe ukuntu, mugatangura guharura ukomeza kubazimana. Zamurakira abantu. Ibrahimu yakira abantu, Sara yakira abamarayika. Ari abantu urengutse n'iwabo,
ibiharuro bice bitangura kuba ibiharuro, umujinya ukamwica nyene agasigara bibaza umuntu none n'agashetani kamufashe cyane. Korneliyo aje gusanganira Petero n'akanyamuneza, mbere ngo aca kwicara ifukamiro hasi, ariko Petero aca aramuhagurutsa ati basi ndi umuntu nkawe. Bavukanye hari abantu bama barondera ko bene wabo babafukamira bakabaseka. Abo bantu rero bakigira ibimana bakibagira ko ari abantu basanzwe, umunsi umwe bazopfa bagahambwa. Mu kugira ivyo biyobagiza igikenya gikenyuka rimwe, ariko kandi kwishaka ry'amanyama ribanza mu ngasiyo. So turagenda bukebuke, nturondere kugendera ku bandi ngo utsimbe n'igitumbura cahaza amakoto, igihe kigeze uzegerana. Petero atubera akarorero ko kwicisha bugufi mu kumenya guhagurutsa bene wacu, tubakirutse tubone ko ari ibiremwa nkatwe, tuheze tubabera isoko ry'akanyamuneza hakubabera umuzigo. Mbega turibuka ko by'ukuri turi abantu nk'abandi, kubera ko usanga ari abantu nyine bagendera hasi kubera babuze hejuru, ugasanga naguciyeko akakugenda gutera ikibi. Turibuka ko tuva amaraso nk'abandi, kubera ko hari aho usanga bariko batoteza abandi, mbere hakaba n'abicana. Bamwe batanga uburozi, hari n'abicana mu bundi buryo ntumbaze, ubwo byose bijana ku kwica. Turibuka ko tuva amaraso natwe nk'abandi, cyangwa turibuka yuko abo bantu nabo bava amaraso nka twebwe. Mbega turibuka ko imitima y'abandi ibabara nk'uko iyacu ishobora kubabara. Nicyo rero ahagurutsa abandi kugira ngo bibone mu kamagira neza ku munsi y'abazima. Petero ati n'iby'ukuri ubu ndategereye ko Imana itagira impunzi, ariko muri byose ikunda abayubaha bakangura icyo ishaka. Genda mu ndabiri wanyu, kandi ko ndavuga cyane cyane rero abateye gufisa abantu, usanga shari y'akana karishe unamukozeko, nimundekere umwana wanje. Mwebwe muduga hariya ruguru muri za miso wahamagara ngo mbega mumbone akana kanje gakomeye nkuko umenga abandi ni ibikoko. Nimureke kuza muragira umwana n'ikinono, ariko bose mubabone ku rugero rumwe ko n'amaraso yanyu. Niyo wowe witega ko atari amaraso yawe uramwakira kuko n'ubuzima Imana yamuhaye. Kubera iki usanga ari abakoresha batoranya abakozi, agakunda bamwe abandi akabahunuka. Yaba aracunga misi yose yuko hari agakosa gwamo kugira caro umwenda muvana kumwirukana. Imana ntigira umunsi gena namukore nkayo, kuko usanga hariho abantu bakundana kubera ubwoko, abandi ugasanga bariko babanka urunuka. Ntabakunda abo basangiye umugambi n'ivyumviro gusa, abandi bakaba ukumire nkuko umengo boba ari umwavu nabonyene utagishobora no gutabira isi. Kuko mu gukumira usanga uri gusumbya abazima n'abapfuye. Urigira buke ugenze make, ukunde bose, kuko Imana ntigira impunzi. Ishobora kuguha ingoro ikuraririje akaruri, abandi nabo bakavuga ngo zirasubiza ku nzutu. Iciyongerako nuko na nyina wundi ashobora kubyara abahungu. Muze muragenda rero buke mwitonze, mugerageze kwakira bose nk'uko Imana nayo nyene idasobanura. Nitubere abagenzi ba bose, uko nico kirinahaza Imana yo yamire kirakora bitangaza no muri uwo wese wari wariyumviye ko atani inkono y'itabi yovamo. Yama yerekana ubutungane, ubudahemuka n'urukundo rwayo twabyumvise mu Zaburi. Nidukundane rero natwe twoye gusuzugura abandi, kuko Imana ni urukundo. Kudakunda abandi ni ikimenyetso cy'uko niyo Mana twama turiko turaririmba tutayizi. None ushobora kuvuga gute urumva ngo Imana ego,
mugabo ukaca usanga mu kwica wiva inyuma, ugasanga mu gukumirana wiva inyuma, ugasanga n'uwuhaye n'utwasoma ubutumuhaye n'imbuko uba wamenye Imana wayimenye gute? Kuyiririmba gusa ntibikwiye, kuko Imana yeze yohani yaratubwiye ati nimukundane apana mu majambo mugabo mu bikorwa. Iyo Mana niyo yadukunze ititaye ku bube gito bwacu, iturikira umwana wayo kugira ngo ubw'urupfu n'izuka ryiwe tube bane. Mbega abavukanye, twebwe turitangira abandi, uremera uhera icyo ukunda kugira ngo uwundi amire amata? Mu kurambira tutabona agasohoka ntabona akinjira. Ko Imana yatanze umwana wayo ngo twe kuri ibicumuro byacu, mbega turakira uwo bwiza cyane tubupfisha ubusa, turavavanura n'igicumuro ngo tunywane nayo? Nimurabe ukuntu urukundo rutera rutimba mu bantu, abantu bakiga barajyana bapfa ibidafasha. Murabe ubuni, akarenganyo, ubusuma, ubwicanyi, uburozi, urwango, ishari ry'umuranduranzuzi n'ibindi byerekana ko tutamenye Imana. Je mbona ko tuba turiko turayihenda, nayo tukaba tuzi yuko kuri kuzuye igahenda. Akaronya ko kurukundo ni Kristo Yesu bwiwe yakunze abantu, abakunda ubutiziganya nkuko nabo yari yakunzwe na se. Nitukumera mu rukundo rwiwe, nabyo bikunda mu gihe tuzigama amabwirizwa yaduhaye, tukaba tuzi ko akubiye muri rya bwirizwa ry'urukundo. Nibyo biheza bigatera akanyamuneza. Amabwirizwa y'Imana ni inzira ishika, kuko Yesu bwiwe yari yazigamye araheza mu rukundo rwa Data. Turayazi ko ari nka bwirizwa ry'urukundo dukunda Imana, rugaheza rukigaragariza mu dukunda abagenzi. Niho Yesu aciye adutumira gukundana nk'uko kunze. Nitubereho babandi bakundana cy'ukuri mu bikorwa. Mbega urarangura ababwizwa n'umukama n'umutima wawe wose, ntaho uyafata nk'intajo cyangwa ukayabona nk'umuzigo ukubuza umwidegenzo. Naho usanga uriko urahamagarira abandi kuyarenga nk'uko wowe ubigira, kugira ngo umunsi igihano caje kizohita abatari bake. Ntawe ushobora kurusha urukundo Yesu we yatwiguze, ariko turashobora guca amakanda yiwe mu kugerageza natwe kwitangira abandi. Ni bangahe mwa kino gihe usanga babadaraye mu modoka umwe kandi bariko bahatera irege nk'uko mubivuga? Burya umwe wese yoza arahitana babiri canke batatu, mwohomba iki? Kwigitora umwana azobishira abirenza imivinyo na za champagne, ariko babisubikisha amabrochette bangana iki, mu gihe hari n'abandi bifuza nabo baturako umube kugira ngo bumve bike ku mutima cyo kubuka na gatoyi bakabamo. Kuki abantu dutera tubabarura kigongo? Mu gushira mu ngiro amajambo y'umukama tuba by'ukuri abagenzi biwe. Ntituba tukibaye abasuku, kuko abasuku batamenya ico shebuja akora. Banega bavukanye, naho twigenza nk'abacangero mu muryango w'abakristo, naho tugerageza gufata abandi nk'abacangero kandi dusangiye urugendo, hanyuma tugasanga turiko turabakumira. Ico Mukama dushaka ko nukwama ivyamwa, kandi ivyamwa bihoraho. Ivyo navyo ni ubugwaneza, urukundo, akanyamuneza, kugendera mw'ishaka ry'Imana. Niho ibisabisho byacu byo kwakirwa kandi bikishurwa. Yesu ati icyo bategetse nuko namwe mukundana. Dusabe umutima wo gukundana.
mudahora mu mukama. Ico bategetse nuko mwokunda nemera Imana imwe rugende tusabe. Bene wacu muze dushirane twese tutakambira umukama tabaza abantu bose amahoro kw'isi abahe urukundo rwuzuye maze bose bazobarusubirirwa mw'ijuru. Siwe mwantoye yamara nije nabatoye. Yesu umwungere mwiza, turagutuye abo witoreye ngo basukurire igihugu cawe ari umuryango wa Ekleziya, Papa Francisco, abepiskopi, abasaserdoti, abadiyakoni. Bahunde umutima mweranda, abayobore muri byose, bahimbagwe n'iryo banga wabatoreye. Igihugu c'Imana cuzuye nawe ciyongere ku munsi nk'uko vyagenda mu ntango ya Ekleziya. Twumvire Mukama. Ico mbategetse nuko mukundana. Dawe utunganye, turagushikaniye igihugu cacu n'ibihugu vyose vyo kw'isi ubihezagire. Shikira imitima y'abatware uhereye hejuru gushika hasi, wuzuzemo urukundo rwawe kuko ari wo bunga ubumwe n'abantu n'Imana, maze amahoro atari amahorerane akwire kw'isi yose. Twumvire Mukama.
abarwaye ku mutima no ku mubiri, abashonje, abavunzwe, ababoshwe n'ingeso mbi, ababona ko mu byabo atawomba akibasubiza umwizero. Baseruke ko ubakunda amahoro yawe, barindirane igishika urukiza rwawe, kuko wewe utagira mpunzi. Twumvire Mukama. Mutima mweranda yurukira ku bariko baramwumviriza. Natwe twakoraniye ngaho uyu munsi, duhonde mutima mweranda, tunezerwe no kwitwa abana b'Imana, twumve neza ububasha bwiwe, dushingire ntawe ukuri izina ry'Umukama rimenyekane aho dushitse hose. Tumvire Mukama. Mukamana yacu igirukiro n'amagara yacu, tega amatwi Eklezia yawe kwamba zitwe n'urukundo rugukomokako. Turonse ibyo tugusaba turakwizigiye, tubigusabishije Yezu Kristo Umukama wacu.
ibisabisho byacu biduga iwawe Mukama, hamwe n'amashikama tugutuye, maze kubw'imbazo dufite tugire beranda, tuberwe n'amabanguro bw'agahebuza bwadusigaranye, tubigusabishije Yesu Kristo Mukama wacu. Horane Umukama, kirurutse umutima, dushimire Umukama Imana yacu. Niko birakwiye kandi biratunganye utwokurira hazamukamo ibihe byose, tukabishiriza kukuyaga muri iyi minsi aho Kristo Pasika yacu gitanga, igihe yatamuriwe kw'inkuka y'ukuri k'umusaraba, inkuka za kera zose zaciye zirambuka, kandi igihe yitanganye n'ubwiru bw'ubugiriro bwacu, yafatanije ku musaserdoti arutari benumagazi. Nico gituma isi yose yuzuye ukwezi kwa Pasika, abantu bose bakagera bakagutera impundu, inteko z'amarayika bo mw'ijuru nabo nyene batera ururirimbo bakuriraza kandi bakama bavuga bati: Mukama ulimiranda bose wakuna byose gushereza akaroba biremye ariwe utanga ubuzima, ariwe utagatifuza byose n'umwana wawe Yesu Kristo Mukama wacu n'ububasha bw'umutima mweranda. Wamukwaniza abantu mwe bwawe bihugu igaruye kugira ngo ukoke kubwija gisigira hose, bamwe bahereza ishikano mwana itagira gahonzi. Nico gituma tumutaka
turagutambiye mukama ngo wakirize imperezo tugushikane umutima mweranda nazitagatifuze zinduka umubiri n'amaraso y'umwana wa Yesu Kristo mukama wacu turangura amabanga yewe tukangurukira niwe nyine muri rya joro yafatwa yakimuka atarukengukira aramwanyura abohereza abigishwa biwe avuga ati akire mujye mwese iki umubiri wanje uza gutangwa ku bwanyu. Bamaze gufungura agira kwa kundi afatikana isi yongera gukenguruka ayihereza abigishwa biwe avuga ati akire munywe mwese ikasi y'amaraso yanje amaraso y'isezerano rishasha kandi rizokwamaho aza guseswa ku bwanyu bwa benshi abakiza ibicumuro ivyo murabwire munyibuka. Bana b'Imana ibanga ry'ukwemera n'agatangazo n'abasangira n'episkopi bose abasaseredoti bose abadiyakoni bose igihugu cyose bigaruye tega amatwi isabisho ry'umuryango wabatera n'ukurenuka imbere yawe wakire ubukengurutsi bw'umukristo akamukengurukira kwamuhaye akazi akagusaba uzomuhe kubyifatamo neza umuhezagere mu muryango wakire ibisabisho byabo bose bagatuma kubasanga cyane cyane abarwayi nabo bose batagira ko bigenza uzenya gukura ubatugirwa ugarukane mu bumwe abana bawe bose bashwiragiye ukamukana basabye bawe Pascal Zitara Yuvinari Yabanigwa Cecilia Akibiji Loretta Ishimwe Simoni Mbinga Elizabeth Banshako Constancia Uturundi Kapitolina Karegwa Silviana Ndakiza Tadeo Niragira Nikodemu Bizimana Salvatore Serutara Filippo Kempo Pascalina Kitimana Fulgencio muri mitima y'Imyivugatori wahamagara ibuka bose baramutse bagukunda turagusabye bagire ubashikane mu bwami bwawe natwe tuzohana gahimba imyaka yose bwa Kristo Yesu umwami wacu ucisha ibyiza ukwiza kw'isi ubwiwe hamwe nawe no muri wenyine nutera iteka ry'ubusemwa Mana Data mushobora byose hamwe na mutima mutagatifu wongera uninahazwe mu myaka yose
icyo bategetse nuko mukundana nawe twese umwijuru. Tuzamutire mukama n'ubwiza kabikoso tutabaza amahoro muri iyi minsi turimo maze tugire muhamdukire ibicumuro twabe mwitekane itagira inkomanzi turindire ubwigwa bw'ijuru n'ihindukira ry'umucunguzi wacu Yesu Kristu.
Itangazo y'ubwubako bw'ingoro y'Imana. Bakristo bene wacu tugire Kristo. Turi n'iteka ryo kubamenyesha intererano y'ubwubako bw'isengero twegeranije mu kwezi kwa Ndamukiza 2024 hamwe n'amahera yari kuri konti iri muri BCD gushika mu mpera z'ukwezi nyene. Intererano yaciye mu biro vya paruwasi n'amafaranga y'amarundi angana 480. Intererano yaciye mu isengero ku munsi w'Imana ugira kabiri wo mu kwezi igenekerezo rya 14 Ndamukiza 2024 n'amafaranga y'amarundi angana
imiliyoni 5 n'ibihumbi 256 n'ijana na 50. Intererano yaciye mu mibano mito mito mu kwezi kwa ndamukiza 2024 Ngagara kati ya mbere ni ibihumbi 150, Ngagara kati ya kabiri ni ibihumbi 345 hamwe n'amadolari y'abanyamerika 100. Ngagara kati ya gatatu ibihumbi 240. Ngagara kati ya kane ibihumbi 469. Ngagara kati ya gatanu ibihumbi 777. Muri ayo hari umuryango watanze ibihumbi 600. Ngagara kati ya gatandatu ibihumbi 201. Ngagara kati y'indwi ibihumbi 405. Ngagara kati y'umunani ibihumbi 120. Ngagara kati y'icenda ibihumbi 214,500. Ngagara kati y'icumi ibihumbi 96. Cibitoke kati ya kabiri ibihumbi 45. Cibitoke kati ya kane ibihumbi 90. Cibitoke kati ya gatanu ibihumbi 136,600. Mutakura kati ya mbere ibihumbi 40. Mutakura kati ya kabiri ibihumbi 137. Kati Songa yo Kamenge ibihumbi 141. Kati Kavumu yo Kamenge ibihumbi 20. Kati Kigobe ibihumbi 254. Yose hamwe mu mibano mito mito twegeranije amafaranga y'amarundi angana imiliyoni 3 n'ibihumbi 881 n'ijana hamwe n'amadolari 100 y'abanyamerika. Amafaranga yaciye kuri konti iri muri BCB n'amafaranga y'amarundi angana imiliyoni 2 n'ibihumbi 530. Muri ayo umugwi shirumukamo imbere watanze umuliyoni, ayo nayo yegeranijwe mu iteramo wari watunganije igenekerezo rya 12 ndamukiza 2024. Amafaranga yaciye mu nyubako y'amanama n'imanza n'amafaranga y'amarundi angana ibihumbi 797. Ukwezi kwa ndamukiza kose hamwe twegeranije amafaranga y'amarundi angana imiliyoni 12 ibihumbi 944 n'amajana 950 hamwe n'amadolari 100 y'abanyamerika. Amahera yari kuri konti iri muri BCB yose hamwe gushika itariki 30 ndamukiza 2024 amafaranga y'amarundi angana imiliyoni 268 n'ibihumbi 473 n'amajana 365 hamwe n'amadolari ibihumbi 11 n'ibihumbi n'amajana 413 hamwe n'amafaranga y'amanyaburaya 100. Tuboneyeho kubibutsa ko ku munsi w'Imana uza igenekerezo rya 12 Rusama 2024 tuzosubira kugira kigoro kadasanzwe mu guterera umugambi w'ububako bw'ingoro y'Imana. Turibukije kandi ko kuri konti iri muri BCB hamwe no mu mibano hamwe no mu biro vya paruwase na cane cane mu mibano mito mito yo mu makaritiye iwacu ico gikorwa cyo guterera kibandanya. Murakoze, Imana ibahezagire kubw'indongozi z'inama ntunganya ya paruwase Joseph Mweranda mu Ngagara. Dukomeze Eklezia Muryango ko gusenga duhereye mu ngo n'imibano yacu no mu guhimbaza neza amasakramentu. Uyu munsi ni Dominika ya gatandatu tuminahaje Pasika, izuka ry'Umukama. Ibisomwa vy'ijambo ry'Imana. Isomwa ca mbere ico mu gitabo c'ibikorwa by'abatumwa
akarongo k'icumi, ikigabane c'icumi kuva ku karongo ka 25 gushika ku ka 26, tugasimbiza ku ka 34 gushika ku ka 35, twongera tugasimbiza ku ka 44 gushika ku ka 48. Izaburi ni ya 97. Gisomwa gikurikira nico mwibaruwa rya mbere y'umutumwa Yohani, kigabane ca 4 akarongo k'indwi gushika ku k'icumi. Inkuru nziza yanditswe na Yohani Mweranda, ikigabane ca 15 akarongo k'icenda gushika ku k'icumi. Ku munsi wa kane igenekerezo rya 9 Rusame 2024, umunsi mukuru wa Asensiyo, iyurira mw'ijuru ry'umukama wacu Yezu Kristu. Umunsi mukuru utegerezwa, tuzoyihimbaza no ku munsi w'Imana. Padiri mukuru wa paruwase yacu ari iteka ryo kumenyesha abakristu ko tuzohimbaza sakramento ryo gukomezwa muri mutima mweranda ku munsi wa gatandatu uza, igenekerezo rya 11 Rusama, mu mwuka ya misa izotangura igihe c'isaha 4:30. Abazokomezwa bazoshika isaha 3. Ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 8 kwezi kwa gatanu 2024, bazoza guhabwa isakramento ry'ikigongwe saa 8:30 14:30. Ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 10 Rusame 2024, bazoza gutora ikanzu yera y'urubanza saa 8:30 14:30. Padiri mukuru wa paruwase yacu aratumiye abakristu kwitaba inyigisho za Nevene itegura Pentecote, zizotangura kwa gatanu itariki 10 Rusame 2024, nyuma y'imuka ya misa yo ku mugoroba. Kwimanuza igenekerezo rya 12 Rusame 2024, hazoba imisa y'abana saa 3:15 9h muri sale Akana. Padiri ajejwe imigwi n'imihari muri paruwasi yitiriwe Yozefu Mweranda aratumiye abarongoye abandi mu nama ya bose Assemblée Générale kuw'Imana igenekerezo rya 12 Rusame 2024, igihe c'isaha 2 zo mu gitondo 8h. Hatumiwe umukuru w'icegera w'umuhari canke umugwi hamwe na babiri bayiserukira muri coordination. Kubw'urongoye coordination muri paruwase Yozefu Mweranda mu Ngagara, Eric Icuburundi. Itangazo mu kwisomera. Itangazo ryerekeye kwishikana ushaka utatyoye wa Bikira Mariya, abasirikare, abapolisi, imiryango yabo ku munsi w'Imana uza igenekerezo rya 12 Rusame 2024 mu bwibutsamana bw'igipolisi quartier Ngagara saa 4:30. Tugire Kristo. Imana ntigira impunzi, ikunda abayubaha bagakora ibiyishimisha. Yezu ati ico mbategetse nuko mukundana. Nimuhorane umukama. Imana mushobora byose, Data na Mwana na Mutima Mweranda, nibahezagire. Shengurukana ukweze turashikanye. Mugire umunsi w'Imana mwiza.
Amen.